iki ansumvye imyaka amaze gukora ivyo ntarakora yahuye n'ibintu byinshi rero duhuye kumuhamagara papa Imana ntiyobimpora hari ivyo yabonye jewe ntarabona yatanguye igikorwa agukorera Imana jewe nkiri gatoya none uwo muntu noca njaho nkamuhamagara ngo mugenzi ngo mbayahaga ego birivuga ngo turavukana kuko dusangiye Imana turavukana turabavukanye mugabo abavukanye nabo nyene haba hari abadutanze kumena ibihome no kubona izuba ndakoreshwa n'Imana ndasengera abantu mugabo utaje kunshimira sinshobora kuguhamagara ngo wabisirayeli ariko aravuga ati my father can I kill them byumvikana ngo umuntu Imana yahaye icubahiro ari we wese haba muri politiki haba muri business haba mu myaka ndavuga ibintu bitatu ni naco gituma abantu badatera imbere muri no myaka. This is Fresh TV, we shine to progress. Tubaramutse cyane bakunzi ba Fresh TV muherereye hose ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza aho muherereye aho bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana ko byanka byakunda ejo namwe bizoba bimeze neza. Of course this is your channel, the number one in your country, Fresh TV 257. Ni muri kakazi kacu tubashikiriza ibiganiro bitandukanye ariko kandi vyubaka behind the camera hari umuhungu wanyu the best ndwi mwumva ni iyandiko ya Lawrence the son aka Diko aka the son of God all the way from Diko Media Entertainment all the way from Fresh TV. Umunsi kwabazaniye umushitsi witeka adasanzwe ubona yuko yaje yabikoze bana musaza ibintu byo kuberekwa rero umunsi wa mbere nakumenye kugera none munsi sindingera mbona wambaye utaberewe n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana muraberewe vraiment numva tutokora ikiganiro ntabanje kuvuga kano ka murakoze cyane n'abari ko badukurikirana babirabe barabukuntu umusaza we yabikoze murakoze cyane tubaha ikaze muri Fresh TV murakoze kutwakira natwe tugire ko turamutse bariko baradukurikirana kuri Fresh TV n'abazodukurikirana twarashaje kuko ibiganiro bigumako uzi ko kano kanara abantu batakiyumvira yuko bashobora gukora ikiganiro n'umwana we cyangwa umwuzukuru akazogikurikirana rero tubashimire cyane kuba mwaduteye akamu turanezerewe kubwanyu nibaze yuko ariko tunezerewe muri mu bantu twipfuje cyane gukorana nabo bamwe mu bantu babagoye no kuronka abana shaka ariko urabona ko mwigoye muraduha akanya kanyu n'ubundi no mu gihe novuga kitoroshe mu bisanzwe twategerezwa kuronka umwanya kuko duhari kubw'abantu ntabwo turi ababivuga ngo ushaka kuba mukuru akorera abandi kugira ngo rero ube mukuru utegerezwa gukorera abantu rero naje kugira ndabakorere mu nkozi cyo mushaka that's great ni n'umunezero udasanzwe kuba nakiriye abantu nkamwe sama irikira batwara gute ibikorwa byo mu iki bari byinshi cyane bikorane mu kindi babikorane byinshi ubu abaherutse gusubira ku mashuri biriko biragabanuka mugabo iyo bavuye ku mashuri bisaba kubokipa kugira ntibaje muri ibi na biriya ibikorwa bari byinshi cyane rero nico gituma tutari bwaboneke ariko twabonetse n'ivyigwa bya Bibiliya murabirembeje na cyane tuguma twigisha twongera twiga namwe nk'ubu muracikorera ko mukiga na cyane kuko birivuga ngo wibaza kwazi abatazi na kimwe ko kandi wibaza ko ahagaze iyo bare ntagwe rero ugeze ahantu wibaza ngo urazi uburi zero all right ni Apostle King Dieudonné niwe twakiriye no munsi ku baba batangiye kumuraba batamuzi umwe mu bantu bavuga ko byinshi umwe mu bakozi b'Imana bafise no kwita izina rinini ariko kandi bamwe mu bantu bakoresha cyane ama social media cyangwa byakuneye mpamvu navuze ati 90% by'abantu bakora ikiganiro ndazi yuko bamaze kukumenya icambere nibaza ariko hanini uze kuntahura ntabwo ibibazo jenza kukubaza hanini ari byo wanje jendi ijisho rya society n'iryo mani ko ndabariza baragutumye wowe uravugwa cyane muri kino gisagara mu bantu babaza ibibazo bigoye ariko ngira akamaro bifasha abantu benshi gutahura donc narimaze kukumva narimaze kumva amakuru hirya no hino rero felicitation ahubwo kuba umuntu akorera abandi yego ikintu cyambere abantu benshi bibaza kubera iki kwitwa intumwa cyangwa intumwa y'Imana kantu apostle cyangwa apostle nibaza ko mu kirundi ciza ari intumwa
kubera iki twitwa intumwa amazina yose jewe icambere nakuriye mu gakiza narihanye ko atakintu na kimwe nzokora kitanditse muri Bibiliya haba no kurya ikintu ntakibonye muri Bibiliya burya simfa kukirya haba no kwambara ndakurikiza ico Bibiliya ivuga rimwe rimwe rero ku izina kwitwa intumwa sije nagihaye oya si n'umuntu yari impaye oya ni jambo ry'Imana ryari impaye ni jambo ry'Imana ryari impaye reka ndabasomere mu gitabo c'Abikorinto ba kabiri gice ca 5 ndakunda gusoma imirongo niho umuntu ashobora gutahura havuga ngo umurongo wa 200 Abikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 200 havuga ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo turi intumwa rero abantu gusa babigize ibintu mu bisanzwe nawe we ngaha kujya bivuze ngo ndijisho rya societe uri intumwa ya societe hanyuma ukorera company bakagutuma kuri tele uri intumwa ya company nico gituma uhora ubona umuntu agenda ngo naserukiye umukuru w'igihugu mu makungu ni intumwa y'umukuru w'igihugu twebwe rero abakozi b'Imana twatumwe n'Imana ku bantu nico gituma ubona ngira ishuri rya Bibiliya natumwe kuri bajya abantu nico gituma ubona nshikira abantu nkakora ibikorane natumwe rero abantu gusa nibo babifata ibintu binini ngo bihaye urutitre ruvyibushe n'umukozi wawe mu nzu n'intumwa none iyo titre ivyibushe gute umutumye ku iboteke utinzanira pampers n'intumwa yawe nta buvyibuhe burimwo nta kintu kiteye ubwoba kirimwo kwitwa intumwa y'Imana ahubwo mbere reka ndavyite gusa iteka kwitwa umukozi w'Imana tout simplement ni intumwa y'Imana apana ngo titre ngo intumwa ngisumba pasitori ngo intumwa ngisumba evangeliste ngo niko biba byumvikana ku bantu muri society bo niko babitanga sivyo oya pastori yatumwe nande ni Imana ivyo avuga nyamba yabikuye ku Mana umu evangeliste avugira Imana ivyo Imana yamutumye kiretse uwitumye rero je kubera ko ntitumye ndafise uwantumye kubera ko ntitumye ndafise uwantumye ore yantumye nca nitwa intumwa yiwe murakoze cyane biri muri Bibiliya rero niko tubisomye ngo nico gituma uyu ni Paulo yandikira Abikorinto ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo turi intumwa mu gishingo ciwe Kristo yakoze imyaka 3 caragenda twebwe tuje kubandanya aho yagejeje murakoze nibaza yuko batangiye kubyumva na cyane cyane ko biri kurasoma n'ibintu byanditse nanjye nzadaverifya nabonye ari byo ku rundi ruhande haraba kwita daddy n'ubundi jambo riri kundi twovuga nka data canke papa bino zose byaje gute ya urakunda kubaza utubazo turyoshe abanyita daddy nivyo bariho icambere novuga nuko nta numwe natumye kunyita daddy si twebwe dutanga itangazo mu ishengero ngo uhereye no munsi utazonyita daddy nzomwereka namba na gatoya kwita daddy umukozi w'Imana ni mico y'ikirundi ico ni cambere akaroroka hafi notanga turafise uwo twita Sebarundi wanashaka reka ndakigire ko Bibiliya ivuga ngo ntakagire umuntu numwe wo mwisi mwita papa canke daddy niko birivuga ako kantu niko mukayanagira wagomba kaze ko ngoma ndakajaniranye tudahuze nawe Bibiliya nikivuga ari umuntu yibaza ngo umurongo wa Apotre King ntawemera ndawemera mugabo turavye nabi turashobora kuwusobanura nabi Bibiliya ivuga ngo ntihakagira umuntu numwe wo muri ino si mwita papa nyamba Bibiliya yavuze ngo wo muri ino si ni muri Matayo yego ni muri Matayo 23 Matayo 23 ntihakagire numwe mwita daddy papa ikibazo mfise nyamba bavuze ntihagire numwe wo muri ino si wewe so wabuze cyo gute nawe ari mwisi niko birivuga ngo ntihakagire umuntu numwe wo muri ino si mwita papa nawe ufise bavuze wo muri ino si numwe Bibiliya ucumenga ntiyagahinyanywe neza bari kongera ko nakandi kantu kiretse urumva nico bituma Bibiliya uyisomye gutyo gusoka yifatira mu kivunga wo kwigisha abantu bitari byo ni kuraba neza icyatumye ivuga ivyo bintu ico gihe Yesu yari karavugana n'abafarisayo abwira abantu ababuze ibijanye n'inyigisho z'abafarisayo biyicarika ku ntebe z'abami umuntu akaza akambara ikanzu ari umufarisayo akaca yicara ku ntebe y'ubuherezi atabisigiwe mbere akaca ategeka abantu uti mumpamagare daddy papa
I'm the master niko abafarisayo bagira. Rero Yesu ashitse acabwira abantu ati abo bantu mureke kubumviriza mbere ntihakagire n'umwe muri bano muri inosi mwita dadi. Mugabo ubikoze gutyo ugakurikiza uwo murongo na Sebarundi ntitwomwita Sebarundi kuko ari mwisi. Ni Sebarundi kubera iki tumwita Sebarundi? Kubera iki muhiri wanyu hariho Serugo. Hambavu y'ivyo mu mico y'ikirundi umuntu wese agusumvye imyaka kumuhamagara papa si icaha. Reka mbere tuje no kwirigara harakantu ushobora kumuhamagara kubwiye ngo papa ngumeze neza. Jewe mbere reka tuje muri Bibiliya kuko reka turabe muri Timotheo wa mbere 5 kugira ngo ntituze kwibakira ku bintu bitari by'iwacu. Timotheo wa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere havuga ngo ntuhambarire umutama, nuvuga ntumushire ku isoni, ariko umuhanure nkaso. Bishitse mukavugana n'umuntu agusumvye imyaka umuvugishe nkaso so wawe. Byumvikana ngo papa wawe so wakuvyaye w'amaraso gusa, uwo muhuye mwibarabara gusumvya imyaka ukwiye kumuhamagara papa. Nico gituma jewe nk'ubu sinohura n'umuntu afite imyaka 50 nguce ndamuhamagara ngo gasupari no bandi umukozi w'Imana wa he ndamuhamagara papa, naho yoba afise icupa borewe ndamuhamagara papa. Kubera iki? Ansumvya imyaka, hari ibintu yabonye jewe ntarabona. Ica kabiri arafise ico yompanura, ndamuhamagara papa. Kaga title rero ka daddy canke papa naho kakomotse. Reka ndagasozere muri Bibiliya ndabere kuwundi muntu kandi wewe ahambaye yahamagaye abantu ngo daddy mu gitabo c'abami ba kabiri. Ya rimwe hari ibintu bapfa dupfa twitwa kudasoma. Abami ba kabiri ndiganda basomere abami ba kabiri igice cya 6. Ngo jewe ngo ndashavura ngo ingene ngo babita ba daddy. Ifolire la Bible umurongo wa 21. Uyu mugabo yari Eliya nako Elisa. Reka dusome umurongo wa 21. Umwami w'Abisirayeli ababonye abaza Elisa, ntarasoma no murongo. Elisa yari umuvugishwa. Baje kumufata Bibiliya ivuga ngo acara basengera bahinduka impumyi bose. Bari baje kumufata. Acara bashorera batabona. N'abasirikare bari arme. Arabashorera batabona, bajya bavuga ngo ibintu by'ibitangaza byahereye aha kuri bano batamu. Arabashorera batabona abajana mu kindi gisagara. Bose bahumirije kandi bari arme baje kumufata. Abageje mu kindi gisagara abashikiriza uwundi mwami w'Abisirayeli. Umwami atwara ko karere yabashikanyemo. Uwo mwami kwanza birivuga reka mbere ku murongo wa 21. Murongo wa 20 bashitse i Samaria, Elisa aravuga ati ewe uhoraho we humura amaso y'aba bantu barabe. Nuko uhoraho abahumura amaso. Uvuga bari bahumye arabashorera bose baje kumufata, arabashorera guma bajana ati twagiye nkurikira batabona. Abageje ahantu kandi baravye ntubibaze ngo amaso yarahumirije. Barakanura muga batabona. Nico bituma atari ibintu byiza gukina n'umukozi w'Imana. Naho bo guha mission ngo genda umufate itonde. Umuntu yahamagawe n'Imana vya vrai. Hanyuma amaze gusenga barahumuka, umwami yari ngaho. Umwami acarahamagara. Umurongo wa 21. Umwami w'Abisirayeli ababonye abaza Elisa. Mu Kirundi ntikanditse neza. Ati mbega mutungwa ndabice. Aka kajambo mutungwa mu Congereza bavuga ngo my father. Umwami reka ndagusomere mu Congereza kugira abantu batahure uko ibi Bibiliya dusoma mu Kirundi yakomotse mu Giheburayo bayishira mu Congereza. Ama basobanuye mu Kirundi ntituzi ko bari buzuye mpemu yera, hari gihe bakoresha gusa ivyo bize muri leta. cyane ko translating usanga rimwe gusobanura nuko ushobora gushaka guhuza amajambo nayo ugasanga ntiwazanyirigwamwe neza. Voilà. Mu bami ba kabiri igice cya 6 murongo wa 21 mu Congereza havuga ngo and Elisha called screamed, aravuga cyane my father. Abaza uyu n'umwami ariko abaza Elisa umuvugisha. Aramubaza ati mwami papa wanje the king. Nkuko umukuru w'igihugu yohamagara umukozi w'Imana ati muvyeyi wanje ndabice none bana bantu ko abanshikaniye ngaha ndabice. Uyu n'umwami w'Abisirayeli ariko aravuga ati my father can I kill them? Byumvikana ngo umuntu Imana yahaye icubahiro ari we wese, haba muri politiki, haba muri business, haba mu myaka. Ndavuga ibintu bitatu. Ni naco gituma abantu badatera imbere muri no myaka.
arahura n'umuntu yadandaje yashitse kure akamuhamagara mu izina ngo naka n'umusuma. Uko kutubaha gutuma byatunga Imana yamuhaye nawe ritagushikako. Urahura n'umuntu agusumvye imyaka mutonze ku mabisi ukamuvuga mu izina ngo Gatarina, bituma ijya myaka yashikanye wewe utazoyishikana. Nico gituma pemporte gukoreshwa nanje gukoreshwa n'Imana, sinshobora guhamagara umuntu asumba mu myaka ngo ndamuhamagare mu izina. Sinshobora kandi mbere no guhamagara umuntu ansumvye amafaranga uko nishakiye mu izina. Sinohamagara umunyepolitika ansumvye pete mu izina. Aho ni vyapfiriye. Ninaco gituma abantu badatera imbere. Nico gituma abantu badatera imbere. Uyu murongo nagomba ndawuguhe uwisomere wewe wenyene mu Congereza kugira batavuga ngo ndabajaniranije. Ndiho ndawuraba mu Congereza muri version nziza uwisomere. Okay. Ego soma murongo wa 21 urazi gusoma nguyo hejuru. Murongo wa 21 ngo as soon as the king of Israel saw them. Umwami wa Isirayeli ababonye. He said to Elisha. Acarabwira Elisa, ariko abwira Elisa ntari kabwira Imana. Numwami atwara igihugu. My father. Shall I strike them down? Ati papa wanje ndabakerere ndabici. Numwami ariko hamagara umukozi w'Imana ngo my father. Nyamba umwami yaramagaye umuvugishwa n'Imana ngo my father. We urinde wumva ko wofata umukozi w'Imana muhuye yama ku mavi ukacumuhamagara ngo Gerard. So biri muri Bibiliya. It is in the Bible. Kubw'ivyo iyo dusoma Bibiliya ni kuza turaraba context. Kubera iki Yesu yavuze ibi. Hari habaye iki. Voilà. Rero ntabwo ari icaha guhamagara umuntu papa. Si n'umukozi w'Imana gusa. Shaka uri mu Islam mbone ko nsumva imyaka ndaguhamagara papa. Shaka uri umunyedini mbone ko usumvye amafaranga duhuye ndaguhamagara papa kuko hari ibihome wamenye jewe ntaramena. Igituma abantu baguma basekana n'ibihome banka guca mu nzira babitangiye imbere baciye bakaguma bashaka guseka ivyabo. Rero umuntu wese agusumvye imyaka mu kumwubaha kirazira kumuhamagara amazina. He is a father. Rero nabo bantu bahora babivuga ngo abakozi Imana babita ba papa na jewe duhuye nkasanga bansumvye imyaka no bita papa. Ica kabiri umuntu umuhamagara papa gusa kubera imyaka nica kumariye. Mu bisanzwe ndashobora kuba ndagutunze mu nzu kandi unsumvye imyaka. Mu gihe nkikugaburira ndi serugo utashe ndi papa. Umuntu ntabavuga mu izina utahi wanje ntucuza wari ivyuma wagangutse ngo uzurampamagara mu izina uko ushatse. Rero n'umukozi w'Imana nako ndishura kuri aba bavuga ngo abantu babita si twebwe tubivuga ngo babitwite mugabo umuntu arashobora kuraba ivyo twamukuyemo. Usanga umusore twamukuye mu rumogi ariko arakubita ama booster ariko aripfuza inye nazo bivamwo tukamusengera bigahera uno musaka bari aratambira Imana. Uwo muntu duhuye ntashobora kumpamagara mu izina arazi ico namaze ku buzima bwiwe. Uyo usanga umuntu wafashije kuvuga ubutumwa. Ibi bintu Paulo yarigeze kubwira abantu ati jewe ndabizi ko mufise baso benshi ngo mugabo ni jewe nabavyaje ubutumwa bwiza. Mani majambo murashobora kugira abavyeyi benshi, urashobora kugira umuvyeyi muri business, uragira umuvyeyi akwigisha ivya media, uragira umuvyeyi namwebwe muri ko muri gabino urafise umuntu wigirako. Uyo rero yitwa umuvyeyi muri ako karere. Ariko Paulo acavuga kantu ngo mugabo ni jewe muvyeyi nabavyaje ubutumwa bwiza. Uyu umuntu agufashije kwakira Yesu umwami n'umukiza n'umuvyeyi yagufashije kwakira agakiza. He is a father. Rero bajya abantu mu ishengero twabafashije gukizwa. Abandi tubakura mu rumogi. Abandi tubigisha ijambo ry'Imana, tubigisha gusenga. Nta kuntu nakumwe tutocika umuvyeyi abahagarariye mu buryo bw'impema. Murakoze cyane. Nizera ko abari kwadukurikirana batahuye. Nibaza ko nkaho baba bagafashe cyane ko batazisiguro nyinshi zumvikana kandi ukanasoma ibyanditse nzi yuko benshi baba banagenderaho. Ku rundi ruhande ikiganiro twakoranye na muze Pastor Mbayahaga we yavuze ko mwebwe cyo kimwe n'abandi amatitira yo mwiha kugira mwerekane ko muri abantu bahambaye muri society. Ugico cyo kivuga ko Mutama Mbayahaga yubahwe kuko nawe nyene niwa mushikira nimwahura uzomubwira uti nawe uri intumwa y'Imana. Kubera iki nyambita ivyo avuga atari ivyo yitumye yabitumwe nande n'Imana. Nyamba ari Imana yamutumye ni intumwa yande
y'Imana. so azakuba ari intumwa y'Imana. Rero ibi by'amatitre byo kwitwa intumwa si titre, je sinumva ko novyita amatitre. Oya, ahubwo ni igikorwa, ni izina rimatanye n'umuhamagaro. Nawe nyene ni intumwa. Hambavu y'ivyo by'abadadi nawe nyene twohura mbayahaga. Jewe no mwita papa. Kubera iki? Ansumvye imyaka. Ari muri generation ya papa wanje ambyara mu buryo bw'umubiri. No canza aho ngo mbayahaga Isidore. Urambabarira n'ubu ndakavuze sinzogasubira. Sishobora kumuvuga mu izina uko nishakiye. Kubera iki? Ansumvye imyaka. Amaze gukora ivyo ntarakora, yahuye n'ibintu byinshi. Rero duhuye kumuhamagara papa, Imana ntiyobimpora. Hari ivyo yabonye jewe ntarabona, yatanguye igikorwa gukorera Imana jewe nkiri gatoya. None uwo muntu nocanja aho nkamuhamagara ngo mugenzi ngo mbayahaga. Ego birivuga ngo turavukana uko dusangiye Imana. Turavukana turabavukanye. Mugabo abavukanye nabo nyene haba hari abadutanze kumena ibihome no kubona izuba. Rero na hari umuvukanye tuvukana muri Kristo ansumvye imyaka. Amaze kunsumvya imyaka yantanze gukora igikorwa. Sinohagarara ku gasozi ngo mbayahaga umeze neza. Umukobereze ngo mbege yondero no bandiko ndereka abari nyuma yanje bari yagute. Vyumvikana rero ngo mu mico y'ikirundi yonyene guhamagara umuntu papa ni birabidusaba. Rero nisunze aho kantu bajije ati nambayahaga yavuze ko ari amatitre mwiha yo yabadadi sivyo kuko nawe nyene nitwahura amenye ko nzomuhamagara papa kuko yantanze imbere nzomubaha. Ego cyane. Sindamuhamagaye iryo zina ngo ni kubera ari titre, ndamuhamagaye kubera icari yantanze igikorwa hambavu y'ivyo imyaka afise irampermeta kumubaha no kumuhamagara iryo zina. Irigurira ry'amadini mwe muri vuga kwiga. Igurana ry'amadini nta kibazo riteye. Nta kibazo riteye. Tuvuge ko ari inyota yo kurondera Imana yabaye nyinshi mu bantu canke n'inyungu za hato na hato zabana bari. Ako karabamwe mugabo kenshi siko kabitera kuko hari umuntu yigeze kumbaza nibaza ko nawe wari kukimbaza ati wewe kugira utangura ishengero aho wari uri wahaneguye iki. Hari umuntu yigeze kumbaza ico kibazo. Ya nico ahubwo umenga weretswe. Hari umuntu yigeze kumbaza tubihuza ati nk'ubu mwebwe menga mwakure muri Paneco. Nakuriye muri Vivante. Muri Vivante. Voilà. Kugira mufeyo kugeza n'igihe muza gutanguza n'indi dini no musi muhagarariye no kuvuga kwisi yose. Mwari mwaneguye iki aho mwari muri kugira muvuga teka dutanguze duzana izindi nyigisho zitandukanye na zazo. Hariho imigwi ibiri ya rero na kino kintu cigurirana y'amashengero. Hariho imigwi ibiri y'abakozi b'Imana. Abagenda gutangura kubera ivyo baneguye barabaho. Ariko abo Jesse ndabashigikira. N'abagenda gutangura kubera umuhamagaro n'ijwi ry'Imana bagashigikirwa naho bari basanzwe bari. Abo bantu ndabashigikira. Akarorero nihereko akarorero nakuriye muri Vivante. Nkorera ibikorwa by'Imana muri Eglise Vivante kwijabe. Igihe Imana yambwira iby'umuhamagaro wanje suko yari ineguye ibyo muri Vivante yagomba kwagura igikorwa c'Imana. Ndakubwira igituma iyo nguma muri Vivante abariko barakizwa no musi jewe ndiko ndabafasha ntibaba bariko barakizwa kuko nari kuguma nkorera hajya kumbure sinobashikiriye. Urumva rero uko gusohoka kwatumye igikorwa cakura. Ica kabiri ishuri rya Bibiliya Imana yari kirambira gutanguza kugira rifashe benshi nkuko mwama mubibona ama promotion tuguma dusohora. Iyo nguma yo sinari kuritanguza sinari gutanguriza ishuri rya Bibiliya mu wundi muhamagaro kuko nk'ubu wewe ni wakura ntuzocuzanira umugore mu nzu kwa so wawe utegeza gusohoka. Niko ngo manshikeko. Rero hari imigwi itatu canke ine y'abakozi b'Imana. Harabahamagawe n'Imana, harabihamagaye, harabahamagawe n'inzara, harabahamagawe n'abantu. N'imigwi ine mvuze. Abihamagaye nabaravye ingene abandi bakozi b'Imana babayeho akaciye mvumenga nawe yogira ico akoze menga nawe yobishobora. Nkuko hari abantu baturaba ku mafoto ti wa bwa bundi baye umukozi w'Imana bica bigenda kujya ntibazi ivyo twaciyemo akaca vyitamo yibaza ngo hari midiri. Abahamagawe n'inzara ni ugusonza hanyuma akaca tangura kumanipira abantu. Abo baroroshe kumenya kugira gusengera gusaba amafaranga. Kugira ati tanga ikimazi ni hukira. Aho uyo muntu cucunga neza. Kugira bakwakire. Uyo ucumumenya ari muri kategori y'abahamagawe n'inzara. Urumva? Jesse ndakoreshwa n'Imana ndasengera abantu.
mugabo utaje kunshimira sinshobora kuguhamagara ngo ntiwashimye, utatanze ikimazi urakira kuko Yesu n'ikimazi cyatanzwe. Rero abahamagawe n'inzara nabo bantu baka amafaranga kugira ngo bagusengere. Abahamagawe n'abantu nabo n'umugwi w'abantu bagukomera amashi ati wowe urafise ingabire genda ukora igikorwa, ukabasanga ugiye gutangura ishengero atari Imana yaguhamagariye. Byarabaye kuri Dawidi, abagore baroheje Dawidi aheje kwica Goliyati, abagore nk'igihumbi baciye baza ati Dawidi nico cyatumye bamwirukako. Burya Sawuli yaciye ashavura acamwirukako. Rero hari abakozi b'Imana bahamagarwa n'abantu bahaguma bakwa pressure ukaca mvume ngo utangura ishengero atari wo muhamagaro wawe. Wahamagariwe kuba mu protocol, wahamagariwe kuba umuririmbyi. Donc abo rero bahamagawe n'abantu, ariko hakaba n'abahamagawe n'Imana. Rero mwigwirirana hagati muri ivyo byose Imana irafise mu inyungu, ariko shaka ube wahamagawe n'abantu ufashije abantu bagakizwa, Imana ibitomboye. Ako nyene niko Imana iraba. Ivyo bindi byose uri kurakora uzobibazwa ku giti cawe, mugabo ugafasha abantu bakihana bagaheba ivyaha, naho uba wahamagawe n'abantu, uwo muntu Imana iramushigikiye. Apostle kiringa mbabarire sinaguciriye mu ijambo. Ego. Uwo muntu abo bantu bari muri uwo mugoheje kuvuga nk'ubo abayahamagawe n'umuntu. No kuvuga ati mu nzira nziza y'Imana. Ugasanga hari abantu ashikanye ku kugororoka. Ivyo bintu biba byabaye ku mugambi w'Imana. Ico nemezanya naco gusa ikintu azobura n'ibitsibo. Kubera ariko akora icyo atahamagariwe. Mwijuru hari ibitsibo tuzokwambikwa. Kubera ko abantu yarabafashije barakira barahindukira, mugabo ntabwo wari umuhamagaro wiwe, yari muri business. Ariko iyo nzira nshaka kumenya, iyo nzira aciyemo biri mu mugambi w'Imana mu gukora kwayo. Mu gukora kwayo hariho abagenda kubiri n'umugambi w'Imana. Iyo nzira aciyemo ntiwari umugambi w'Imana kuko ntiwari umuhamagaro wiwe. Mugabo iyo Imana ibonyemo inyungu yayo, kubera Imana mu gushobora kwayo, nyamba umuryango wawe wo gushika wari hariya ukabufasha ino nzira, iratora ujya muryango ikawuzana muri ino nzira. Nico gituma naho butari umugambi w'Imana watanguye igikorwa c'Imana kubera abantu bagukomeye amashi, abo bantu barahari. Tangura we turabona ingabire muri wewe, tuzogushigikira. Kwa usanga atanguye igikorwa muri iyo nzira, si Imana imurungitse n'abantu bamushize ko pressure. Mugabo ni yagera akagikorana ubwizigirwa abantu bagakizwa, Imana icishigikira uwo muntu. Ntiwari umugambi w'Imana mu ntango, muga kubera Imana ibonyemo inyungu yayo icishigikira uwo muntu kubera inyungu y'Imana. Byo babihuriye he n'akantu wazindutse ushira kuri page yawe usa n'uwishura umwana yaravuze ngo yariko aravuga ukuntu yafunzwe mu gasho iki hamaca avuga ngo yasa n'uvuga ati ntabyo nicuza kubera wari umugambi w'Imana. Wewe wajumera nk'ubwahakana ati tureke kuza tubeshera Imana, hariho nibiba kubw'umugambi wa Shetani. Ni iki kintu nanjye nashatse kumenya, ese hari ibintu bibera ku isi Imana itabifise mw'ikiganza, niko navuga itabirimwe tukavuga yuko biri ku ruhande rwa Shetani. Hariho ibiri ku ruhande rwa Shetani n'ibintu bitatu: uruhande rw'Imana, uruhande rwa Satani n'uruhande rw'umuntu. Kuko nk'ubu Satani arakora bien sûr, arahari kandi arakora. Abantu bose bagwaye ari ingwara ziba zivuye ku Mana. Hari ingwara ziba zivuye kwa Satani. Ariko ngomba ndahashike wa muntu agaruke gushinga intahe asa n'uwemeze ko Imana yabanye nawe muri bijya bihe, mbere ugasanga menga byari bikenewe ko ivyo bintu bicamo kugira abe icari n'ico gihe. Hari abashinga intahe nabi. Gushinga intahe ni gushima Imana ko yamukijije, mugabo kuca wagiriza Imana ngo bwari umugambi w'Imana ko ngwara ngo kugira ngo inyigishe. Hari igihe mubeshera Imana kuko ishure ry'Imana si misi yose ibibazo. Imana irafise capacity yo kukuganiriza itarinze kugucisha mu bibazo. Ni nkuko naho nyene yashatse ishobora kugucishayo. Rero ico nemeza hariho ibibara ubugombe bw'Imana, umugambi w'Imana n'ibibari Satani. Nico gituma tubasengera bigasambuka. Nibiba ari wewe Satani atarimwo, na Satani yo kwigarama ati jewe aho sindimwo. Yego Korona kwenza kwemera uzi impamvu ese jewe noba ndiki mu gihe izo mpemu zibiri dufatiye Imana ya Shetani itaje umuntu yoba ari umuntu yego aba ari umuntu aba ari umuntu kuko hambavu y'impemu ya hariho impemu y'umuntu hakaba impemu y'Imana n'impemu ya Satani. Wewe umuntu ni impemu ifise umushaha ikaba mu mubiri, inyuma y'iyo mpemu haraza impemu y'Imana. Rero wewe impemu yawe irafise capacity yo kwankira Imana ikintu. Nico gituma udakijijwe Imana ntigufata ku nguvu, uzoja mu muriro kuri shwa yawe. Imana ntifatana ku nguvu, irakureka. Rero hariho ibibari decision y'umuntu.
ubu nyene wewe desani wo kwicara ukavuga ati désormais no musisinga si cyumviro kivuye ku Mana sinikivuye kwa Satani, ni decision yawe. Ubu nyene wocu utora telefone ati iyi ndwi yose nzoyimara ndiko ndaraba amaprono. Ayo maprono waheza kuyaraba ukacufatwa no gusambana. Na Satani yo kwigarama ati bijya bintu bagumye biraba nije nakuzaniye telefone biraba. Nagira muri ico gihe ni Satani yo. Hari ivyazana nivyo ari twebwe nyene twihitiramwe. Nico gituma hariho abantu na Satani azokwigarama. Ababwira ati ivyo bintu je sije nabibatumye. Naje ubwo bubigeze iyo ntabwo nogira. Abantu bakora ibintu na Satani azobara abatu ubwo bubigeze n'ubugararije je naje ivyo ntavyo nogira. Kuko nabo nyine aremera Imana kandi aratinya izina ry'Imana. Rero abantu uko afunzwe ngo ni Imana yabigize. Ngo n'umugambi w'Imana. Waca mu kibazo bakaza kuguhumuriza ngo humura. Watanze akarorero uvuga ngo ese nk'ubu wokubita umuntu ukamubabariza igufa bagaca gufata bakaja kugufunga. Aho naho wovuga yuko ngo n'ubugombe bw'Imana. Sibyo. Wewe ubu nyene wicaya ugenda utume ku rumogi ukubita iganje. Ucutanga urubeshere ngo ni Satani. Wabigize ubizi. So hari ibintu dukora bimwe ari Imana, ibindi ari Satani, ibindi ari twebwe nyene ubwacu. Rero Imana itazobibazwa na Satani atazobibazwa, bizobaza twebwe. Yego. Harabavuga yuko uwo ukorana n'impwemu za sekibi. Kumbe barabivuga. Lucifer. Biravuga ngo bare navuze tuno munsi ndavuga ibivugwa muri societe. Namba livyo mwibaza ko babivuga babihereye kuki. Mbo abo kwagiye tuyaga canga aho babivuga ahanini bafatira ku rurero rw'ibyo bagiye barabona ibitangaza mukora usengera abantu bakikubita hasi. Nanje ubwanje nigeze kuba naje gusenga iwanyu mbona ikintu cantangaje no munsi ntaratahura. Wari kuraronshinga igitabo. Umunsi dusora igitabo. Uhamagara uvuga ati umusore yumva yemera afise ingofu. Naza. Hanyuma wasa n'udemonto ko ati ninaba ibyo nanditsemo ntabihumekewemo n'Imana. Atore kino gitabo agitambukana intambwe mengo avuze ziri niba atari zitatu. Biza kuba ibyo birimo cyangwa ibyo zo bari byo nibyiye. Haraza umutipe kabisa akomeye araterwa cya gitabo biranka gaca amera nk'ujugumira tukubitasa. Nanje ubwanje byantiye amakenga. Ese zino nguvu uzikura? No. Iki kibazo narinzi yuko abantu batakivyiyumvira kumbe baravyiyumvira. Hanyuma kandi ndanaryohewe mbere birampezagiye kumva ko ari abantu bavuga ko nkoreshwa n'amashetani. Kuko abantu batarakuvuga ntaco burakora. Igihe abantu bazoba bose banumye nzoca nisuzuma neza ko ataco ndiko ndakora. Kuko umuntu wese ari karakora baramuvuga. Ubuteye imbere baravuga yuko ari biturire canke yivye. Rero uri karakoreshwa n'Imana baravuga ibitandukanye. Ariko reka nishure icambere ntabwo ari gitangaza ko babivuga. Muri Luka 11 umurongo wa 14 kugera kuri 21 barigeze kubona Yesu ariko arasenda abadayimoni. Anafukuza abadayimoni ahandi akora ibitangaza binyuranye agashikira ikiragi akirukana impwemu y'uburagi ikiragi hikavuga. Reka ndabasomere ibintu vyaciye biba Luka 11 11 reka mpere ku murongo wa 14 umurongo wa 14 nukuvuga nyamba vyarabaye kuri Yesu twebwe turi bande bitobako kandi asenda amadayimoni atera uburagi dayimoni amuvuyemwo uno muntu w'ikiragi aravuga ishengero riratangara ariko bamwe bo muri bo baravuga bati Beyezebuli umukuru w'abadayimoni niwe amushoboza gusenda abadayimoni ariko yirukana abadayimoni mugabo aca bavuga yuko akoreshwa n'abadayimoni n'umukuru w'abadayimoni. Ubu ni Yesu byabayeko. None jewe ndinde batobivuga babonye ndiko ndasengera abantu bakadahwa ivyo babaroze babonye ndiko ndaramvura ikiganza abantu bakabohoka. Bategeza kubivuga ko na Yesu barabimuvuzeko. We nyene yasize avuze ati nyamba bibaye kuri jewe gashaha igiti cumye harakantu kibisi. Mwebwe muri ko muraza kazi kanyu. Rero twatanguye igikorwa tuvyiteguriye. Harakantu Yesu yaciye avuga mu nyuma. Umurongo wa 17 nawe amenye ivyo biyumvira arababwira ati ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona n'inzu iyo yitandukanije iragwa na Satani namba yitandukanije ubwiwe ubwami bwiwe buzora amabuti. Atangura kubabwira ati vyavre nyamba nkoreshwa na Satani. Satani aritandukanije rero ni gute no koreshwa na Satani nkirukana ivya Satani. Uyu ni Yesu ariko arabivuga abwira abantu bariko ramwica atakoreshwa n'impwemu mbi y'abadayimoni. Ati nyamba nkoreshwa n'abadayimoni nkabasenda abadayimoni ubwami bwa Satani burasambutse kuko bwonyene buriko buribomora.
uvuga rero nyamba sengera abagwayi bagakira bakaca bavuga ko goreshwa na Freemason ahubwo satani aragowe yibomoye nyamba ari wa minkuvu zo kubomora ivyo yubatse wumva atari karibomora none satani n'ikijuju ku buryo yo kubaka ibintu akaca bibomora voilà ni imirongo rero batasoma aka kantu nako hariho n'ikindi c'ikaramu kurabishe ikaramu mu bantu kana bikubitagura hasi reka nenda nagomba ndakishure mfatiye ku kibazo wambajije mukuri izo nkome ziheye mon frère n'abariko baradukurikirana inkomeze ziva ku mavi ukazokumva umukozi w'Imana ndakavugiye kuri televiziyo kuri Fresh TV nzokemanga naho buhamagara kuri RTNB no gasubiramo ukazokumva umukozi w'Imana aguma kritika abandi bakozi b'Imana ngo bakoreshwa n'amashetani umenye ko atagisenga kubera iki idayimoni ntizikugwayo n'amajambo ntuza wahazi pasteki warengeje ko fangasi Mariko igice c'9 umurongo wa 29 agiye kimwe haje abantu nyene barahaguruka ngo bagiye kwirukana abadayimoni umugore umwe azana umwana arimo abadayimoni bamurengera ko abigishwa ba Yesu katika jina la Yesu turabasohoye turabakaranze nkuko abantu birwa barasenga no muzi abadayimoni baranka kuvayo baranka kabisa baca bamushira Yesu avuze rimwe ziba ziragiye ubushobozi buragaragara arajugumira kumbagara hasi ziba ziragiye baca baramwihereranya ati mwigisha qu'est-ce qui se passe twebwe byanse gute aca arababwira ati bene zijya ntizikugwayo n'ikindi atari gusenga ku matanije no kwisonzesha uno musi rero dufise abakozi b'Imana ntibacisonzesha niyo yisonzesheje ni mu manyanga arabitangaza je ndaza umukozi w'Imana nasanze ahantu yaheruka gutangaza amafungo y'imisi 21 ngiye kuri face ndamusanga aho yiteretse ivyamwa hamuca umbwira ko azoseruka imbere y'umuntu harimo amadayimoni aramvura ikiganza zisohoke nibibaho bigoye abakozi b'Imana rero birukana abadayimoni bikanka nibo baca bavuga yuko dukoreshwa n'amashetani abo binaniye kugira bisigure kuko urumva haragera igihe abakirisu baza barabara bati none muvyeyi mukozi w'Imana wacu weho gute ko tubona ahana ko bikoreka weho gute rero mu kwisigura aho basi kubabwiza ukuri ati twahamagawe gutandukanya kuko twamagawe gutandukanya hari ubushoboye kwigisha mugabe izo ngabire zo gukoreshwa atari gwiwe hari ubushoboye gukoreshwa mugabe adashoboye kwigisha hari ufise ingabire yo guhanura gutanga impanuro hari ufise ingabire yo gukomeza mu kwizera n'ingabire yo gukora ibitangaza iri muri Bibiliya bamwe twahawe gutandukanya rero aho kwisigura ngo ababwiza ukuri ati shengero ry'Imana umuhamagaro wanje nuyu je mwishengero wanje barazi umuhamagaro wanje ndiko ndigisha uzosanga hagaruka nk'akantu ko gusenga ikigwa cyose nigishije mpamagarira abantu gusenga cyane ibitangaza bica bikurikira sinigera nsengera abagwaye ntabanje kwigisha ndigisha abagwaye ni nk'iminota 3 ncisha ko ndengana kuko si ivyo gikuru ni jambo ry'Imana niryo rizohoraho rero aba bantu badukritika kenshi ico bivako ndazi nico warumbaje ati mwebwe ubushobozi mu bukurahe turisonzesha nk'ubu mperuka guheza imisi 30 y'amafungo none 30 nahevye ivyo kurya biryoshe kandi singomwa ngo ndabitangaze ngo ndi mu mafungo abanzi nawe ni wankurikirana hari igihe uzobona navyibushe n'igihe uzobona nagabanutse naheze muri ico gihe nagabanutse gose n'amafoto sinda ya Biblia kuko abantu baca baza ati umaze imisi ugwaye n'amasengesho rero wewe mukozi w'Imana byakunaniye guheba ivyo kurya ngo udashoboye kuganzinda uzoganza abadayimoni gute ntuzobabwira ngo bumve rero ubushobozi tubukurahe mu gusenga naha Yesu yavuze ati bene izo ntizirukanwa n'ikindi atari gusenga ku matanije no kwisonzesha mukozi w'Imana ukabutisonzesha ahubwo zizogutabira ni handi uvuga idayimoni ngo vamwe kaci kwabiza ikofi ikagusimbira kika kumotora kuko ntiwigera usenga rero kubakunzi rero uko baradukurikirana ubushobozi buva ku mavi nishuye kuri ico kintu waruvuze c'abantu bagwa iyo turiko turasenga mu bihumbi 2017-18 nanje sinabitahura narigeze kubona umukozi w'Imana kuri televiziyo Pastor Chris aramvuye ikiganza ishengero ryose giye kubita hasi nari ico gihe nyene nasenga muri Vivant ndavuga no uyu muntu hari muri 2017 ndavuga uyu muntu akoreshwa n'abadayimoni ntangura kumusengera ndibuka ko nafashe amafungo y'imisi 3 ndiko ndavuga ati man abakozi b'Imana bakoreshwa na satani bakwiye gupfa yarabinge nari karazimiza abantu
nari mbonye Pastor Chris kuri television ayo bati are you ready take it abantu bagwa nkahari ati nimwakira amavuta ya mpemu w'Imana cyantangura kwisonzesha kandi ko mvuga inkomoko y'ingerejewe byatanguye ndisonzesha mfata iminsi 3 yo kumusengera mvuga ati apfe byo byarabaye ni gute Imana ireka abantu nk'aba bakayovya abantu bijya bushobozi buva ikuzimu nta kuntu yogira gutya bakagwa hasi nshafata amafungo y'iminsi 3 ndiko namusengera ndasenga mwemwe arambwira ngo rindira ngo nzoguhinyisha ca ndahagarika ayo masengesho haciye iminsi canja mu mafungo y'iminsi 21 numva ntazi ico ndiko ndasengera gusa nywana n'Imana iminsi 21 ku mugoroba nanwe icayi gusa kiri mu isukari nyinshi nta mukate nta iminsi 21 ndiko ndasenga uko mbandanya nsenga niko numva ndiko nduzura hanyuma baca abantumira ahantu kwigisha byari rya mbere bantumiye ahantu muri Rirare ishengero ryitwa Christian Center bantumiye kwigisha ngenda nacerewe ninjiye abantu batangura kwikubita hasi ndavuye ikiganza ndiko ndigisha ni haleluya nkabona uri hafi yanjaguye hasi ndigisha meje kwigisha nanguye gusengera abantu narambeka ko ikiganza umuntu akikubita hariya ndavuga nti karabaye rero nanje nagiye mu kuzimu none nariko ndamusengera wa mukozi w'Imana kugira ngo Imana imukureho canke basi muhane yihane nanje bitanguye kumbako mwemwe yaracarambwira ati bijya bintu ntabwo biba ngo abantu baze bari kubitasi kubera ubushobozi buva kwa Satani ahubwo iyo watebanye n'Imana cyane umubiri w'umuntu ufise inguvu nkeya imbere y'ubushobozi bw'Imana nico gituma umuntu ahuye n'ubushobozi bw'Imana cyayikubita hasi Paulo akiri Saulo agiye Damasiko acumva ijwi ry'Imana rimuhamagaye birivuga ngo yaciye yikubita hasi si uwo gusa reka ndabasomere muri Yohana 18 nico kintu nashaka ko batahura kuko benshi ahubwo baharakana bavuga ngo ese nk'abantu muri Eglise ubonye bariko ari kwitegura hasi bose baba bakwaye amadayimoni oya aho rero babantu basengera ntibaba bakijije kuko bose urumva bagwaye amadayimoni si gihe cyose baba bagwaye amadayimoni ego hari igihe umuntu yikubita hasi ari mwe mu mbi muvuyemo n'igihe yikubita hasi hari ikintu Imana ibomoye muri we iyo ubushobozi bw'Imana buje bukora ibintu byinshi hari igihe dayimoni ikuvamo ni hajya bikubita hasi nugwa hasi yuzuye mwe mu yera atari abadayimoni nk'ubu turashobora guhura ugasanga hariho icyaha cyakwizingiye ko warasenze biranga iyo ubushobozi bw'Imana buje buca wa mugozi rero umubiri wawe ucugira inguvu nkeya ku bushobozi bw'Imana ukabusanga uraguye hasi kubera hari ikintu kibomotse cyari cyaranse kuheba iyo rero umubiri w'umuntu uhuye n'ubushobozi bw'Imana umubiri ntufise inguvu zo kuresista byabaye kuri Yesu nawe byaramubayeko Yohana Yesu baje kumufata barababire hari abantu bavuga ngo ugiye urumubire ngo ntiwogwa hasi reka shaka uze wanyoye iganja uhuye n'ubushobozi bw'Imana burakumena bari abantu bababire bahawe komisiyo bariye amafaranga bariye n'ivyuma bajya babire baje gufata Yesu barababire bagiye ivyuma ko bari baramwumvise mu gisagara kuko igihe kimwe yarasohotse mu isinagogi bagomba kumufata bacamwe baramubura gushika bamenya ati ujya rero mu kumufata duhiga abantu bababire ora bababire bagendana na ba Bruce Melody hariya yes so baje kumufata reka nabereke ibyababayeko Yohana 18:4 nuko baraje bagera aho Yesu ari bageze aho ari batangura kumubaza ati turondera umugabo yitwa Yesu w'i Nazareti Yesu acarabishura 4 nuko Yesu amenye ibigira bimubeko byose arabasanganira arababaza ati murondera nde nabo baramwishura bati Yesu umunyanazareti arababwira ati ni jewe kandi Yuda amugura yarahagararanye nabo 6 rero amaze kubabwira ati ni jewe baca bagenza umugongo bagwa hasi nyuma baca bikubita hasi yavuze gusa ngo ni jewe ubushobozi bw'Imana busohoka muri we baca bikubita hasi rero umukozi w'Imana yahamagawe iyo turiko turigisha haba hari ubushobozi bw'Imana iyo turiko turasengera abantu hari ubushobozi bwa mpemu yera hari igihe rero abantu bidakunda ko bagumana ingufu zo guhagarara iyo mpemu yera yamanutse kuko umubiri uri faible ku bushobozi bw'Imana murakoze cyane that's great icyitwa akabenzi cyangwa akanyama k'ingurube novuga bisa n'ibiharawe mu batari bake hari amashengero no munsi afise ingisho zivuga ko kujya akabenzi byoba ari ca mwebwe muri kurohe ruhande akabenzi
nje ndagakumbura urakajya iyo mwene data n'ubu ndangiraho kare twosohoka tugenda ariko bwana Potro reka turabe gatoye muri nuze umurongo wa Bibiliya yego Yesaya 66 ni umurongo wa 16 ndasoma agace kaho kanyuma gusa kavuga ngo abajya inyama z'ingurube n'izibyikwega hasi n'imbeba abo bose bazoshirira icarimwe niko hora hagitse uwo murongo ndawuzi kandi Imana yarabivuze mugabo ivyo Imana yavuze si byose itahinduye iyo aho n'umurongo wo misezerano rya kera misezerano rishasha misezerano rya kera ibintu byinshi byari bihumanye byari bibujijwe ibintu byinshi misezerano rya kera byari bibujijwe ko umukobwa aja mu ishengero ari muri regre ari mu butinyanka mugabo no munsi baremerewe ko igihuzu caratabutse birivuga misezerano rya kera hari igihuzu gikingira hera ntiwajayo ariko no munsi biremewe ko bajayo nta muntu ari mu butinyanka aca siba gusenga donc ivyari bibujijwe ni byinshi mugabo vyakuweho reka ndabasomera umurongo umwe nanje mu isezerano rishasha werekana ko kujya akabenza atangurane umurongo umwe mu isezerano Timotheo wa mbere igice cya 4 Timotheo wa mbere nagomba mpumuriza abantu bose babujijwe kujya akabenza n'ukuri ni mugakubita ariko bwana Apostle ni inyigisho zihari hano hanze kandi z'abakozi b'Imana bavuga ati reka abantu babwira ngo no gutahura guke mwene data nanje niko nabitahura ko nakuze muhira babitubuza mugabo uko nakuze mu ijambo ry'Imana nahavuye mpishurirwa igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ntiyapfiriye ubusa hari ivyo yaraje guhumanura reka ndagusome no murongo Timotheo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 2 ndageza kuri 6 bavugisha ubujyajya aha bari bavuga abakozi b'Imana b'inyigisho z'ibinyoma bafasha gace gatoya bakaguma bakigisha nk'ukuri atarukuri reka mbere ku murongo wa mbere ariko mwemu avuga vyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'imwemu zizimiza no ku nyigisho z'abadayimoni aha turaza kurabira hamwe inyigisho z'abadayimoni bavuga ubujyajya abo ne babakozi b'Imana bavuga ibinyoma bavuga ubujyajya bw'abanyabinyoma bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi umurongo wa 3 baziza kwabirana abakozi b'Imana baranakubwira yuko utoshikira n'umugore wawe umisi za nivyo bisigaye kuzana reka ni amavuta aba menshi umumvirize no murongo wa 3 ngo baziza kwabirana mu minsi za nivyo bazoza bavuga ati no kwabira umugore wawe ni icaha urumva kuko mu minsi heza hari n'abatanguye kunyandikira bambuza kumuterura baziza kwabirana baziza nivyo kurya aha biri kivuga bigisha inyigisho z'ibinyoma barabuza abantu kwabirana kandi bubakanye mbere bakabuza nivyo kurya baziza ivyo kurya kandi ari byo Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ivy'ukuri abahishuriwe ukuri abizera bakamenya ivy'ukuri babige bashima ivy'Imana yagize yaremye umurongo wa 4 rero ico Imana yaremye cyose ni ciza ntiharimwo ico gutabwa ico Imana yaremye n'akagurube karimo tuko tubisoma muri Bibiliya ni Timotheo wa mbere 4 aha tugeze ku murongo wa 4 ico Imana yaremye cyose ni ciza ntiharimwo ico gutabwa iyo cakiriwe n'ubushima harimo akakode karimo gufata umwanya wo gushimira Imana waremye ingurube uragaheza gigo ngira ndayihereze rero warakoze kuyihumanura umurongo nsozere reka dusozere umurongo wa 5 kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga ni byiza rero ko ikintu gifashe naho kiba citwa igihumanya ukagihumanuza ijambo ry'Imana hanyuma ukagisengera uragikubita neza atacamira abantu babuza ngo ifingo ngo zimeze uko ngo yifata uyirabe neza uyihejeje uyihumanuze uyisengere ureje kuyisengera cyo yikubita kuko bibiri tubwiye ngo iki Imana yaremye cyose ni ciza kandi nico kwihereza iyo gifashwe n'umuntu afite umutima ushima rero ku bakunzi b'akabenzi Bibiliya ntikabuza ibabuza gusa kugafata mutagasengeye murakoze cyane abakunzi ba Fresh TV nibaza yuko mwamwaryohewe kubona umuntu nk'uwo twamubazaniye nibaza ko
byanga byakunda biraboneka ko rimwe na rimwe amakomenti abantu bavuga cyangwa amakritike no gutahura guke no kudasoma no kutamenya aposto umwanya nto bari munini cyane ariko ubu no muso twanda ukoresheje umbabare turangirize ku tubazo tubiri novuga twamakenga n'ubundi umuntu abantu benshi baba bibaza numva yuko kuganira ko icamwa kivugwa muri Bibiliya Adamu na Eva bariye icamwa ubwoko ikitavugwa muri Bibiliya kirazira kukivuga kubera Bibiliya itubwira itubuza kurenza ko canke gukurako niko birivuga ngo ntazagira umuntu arenza ko canke akurako ku vyanditswe ariko Bibiliya ivuze cyane ibitabo bindi n'ubundi bishobora kuba byaranditswe birahari canke bisigura Bibiliya narize theology ndasoma ibitabo bitandukanye ndi n'umwanditsi w'ibitabo mugabo nta gitabo na kimwe Bibiliya narayize mpereye mu Giheburayo ndarondera ico camwa cavugwa muri Bibiliya kuko nanje ndibuka tukira abana twarabaza ati none ndibuka ndiko nigira ko batiza narabaje pasteur ico camwa bariye bakaca bisanga bari gusa niki mugabo nsubiyemo gusoma nsanga nabesha ntabwo babaye gusa ari uko bakiriye bari basanzwe bari gusa kuko kuva Imana ibarema ntiyabambitse ahubwo igihe bakijya niho baciye babona ati bwabo ndi turi gusa mugabo apotra abantu rero tuhimviye abantu bagenda bari gusa bariye cacamwa ubwambure bwabo bateye isoni kubera iki kwanza biganisha ku kwambara ubusa hanyuma no mu bihano baho urazi kivugwamo cyane harimo umugore kuzobyara arushe ego kubera iki menga birafitanye isano rya hagufi na sex nta sano bifitaniye ndakubwira igituma kwambara ubusa ntabwo bwari mu buryo bw'umubiri gusa kwari ugutakaza kuko Imana ivuze ku mugoroba yahoriza kumutemberera bakavugana igarutse yaciye aja kwinyegeza yatakaje presence y'Imana ukubaho kw'Imana rero ku bantu baguma bazana amakomanteri ngo barasambanye bagize ibi oya Bibiliya ivuga icamwa ivuga icamwa ni camwa yego twama tukubona ico ni cyakabiri cyo tugiye kunahereza ko twama tukubona kenshi tukabona amafoto uteruye umufasha wawe cyangwa umugore mukina bamwe bati ibi ntibibereye abakozi b'Imana abandi bati nturakura hari n'abavuga ati nyabuna ngaba abakozi b'Imana ntibaratendinga maturity n'ivyaduka nk'abakozi b'Imana babushitse babunyoye hari n'ababifata yuko bwo bari ubwibone budasanzwe mugira iki kintu ukivuga ko ikigwana aposto ico rero nanje namaze kukibona nashira agafoto ko nteruye umugore wanje kuri Facebook abantu bakidoga abandi ngo ubwo busazi reka ndabasomera no murongo umwe navyo biri je navuze ko atanakimwe nzokora ntakibonye muri Bibiliya Imigani 5:18 havuga ngo isoko yawe igira umugisha kandi unezerererwe umugore wo mu buto bwawe ndagasigura umugore wo mu buto bwawe ni umugore wa mbere wagiranye mariage apano wa kabiri apano wa gatatu rero umugore wo mu buto bwanje ndamuteruye nta caha kirimo kuko nta hamwe Bibiliya itubuza guterura umugore wawe ahubwo rero ikintu gituma bavuga ayo majambo benshi bafise abagore benshi n'abahabara ku buryo ateruye umugore we yumva umenga bimutera isoni hanyuma Bibiliya itubwira ngo umuntu adashoboye kuganza urugo rwiwe ntashoboye kurongora ishengero musanze mu rugo atamahoro ahari mon frère niki kiganiro sinogikora mba ndiko ndasimbwa umutima icya kabiri mfise abahabara sino posting umugore wanje commentaire woco yibona hajya nyene hari uwo twaraye dusambanye yoca vyandika urumva umugabo apibliye umugore wiwe akamunezererwa akamuterura ni kimenya amenya ko amufise kubwizigirwa ni kimenya amenya ko ari we anezererewe urumva harabaca bibaza ese ubigiriye ahatabona nturinde kubyereka abantu kuko aka kantu niko nibaza bafatira ko ati kubera ikabishira habona aya icya kabiri twe turabigisha birivuga ngo turi citegererezo ingo uno musi zirarushe abantu bararushe nyabona hari abagabo bakenera kubona ingene dufata abagore mu gihe tubikora tuba turiko turigisha abagabo ingene bakwiye gufata abagore iyo madame ari karankinisha bariko yereka abandi bagore ingene umugabo akwiye gufatwa twebwe n'ivyo dukora byose ntitubikora gusa ku bwacu tubikora ku bw'amahanga ku buryo umuntu ahari umugabo avuga ati finalement umugabo akwiye kuzara hagakada umugore nawe akana ati rujya rugo rubayeho gutya ego ingeso y'urugo ntiyubaka urundi mugabo kwigira ku bantu birabaho nico gituma rero ivyo tugira ntitubigira ku bwacu gusa
mugana goma mve kuri televiziyo ndabitangaje abiteze ko nzoheba guterura umugore nzorinda nsaza my friend naraguze icuma kiri muhira artère numvise atanga ubu mfise nzobana nterura icuma mejeje nterura umugore kubera iki ntateruye umugore azoterurwa nande nakinishije umugore wanje azokinishwa nande abakozi b'Imana naratahuye rino banga nico gituma ndabikora nsozera igituma ingo z'abakozi b'Imana zisambuka umwanya munini bawumara mu gikorwa c'Imana mu biro ariko yakira imitwaro yakira abamama yakira abagore yakira abapapa umugore we nawe ari muhira akamuburira umwanya jewe rero nize kubitunganya byose neza ku biro nakira abantu nkubita abadayimoni abo mfasha ndabaha impanuro umuga ngeze muhira my friend ndamushoboye kumushyira ku rutugu ni ku rutugu niwe nezerererwa none gasha je ndababaza nta boîte njamwe nta kiyeri nigeze nwa nta nzoga nimwe nzi kuva mvuka nta nzoga no sinzi ningene zimota kuva mvuka nta nzoga nimwe nzi nta karaoke nta boîte none nodezerwa niki ntegeza kunezerwa n'umugore wacu bajya bavuga bijye barafite ibindi bibanezereza bataha ijoro jewe mvuye mu gikorwa c'Imana ni muhira ntegereza gukina n'abana ambavu y'ivyo ntegereza gukina n'umugore rero Fresh TV namwe mudukurikirana nzorinda saza nterura umugore nzorinda saza nkina n'umugore meje kuvuga ubutumwa ni gukina n'umugore ni ibintu bibiri ni kubahisha Imana n'urugo rwanje kubaho runezerewe kuko narize ko urugo atari ikigo ca gisirikare gikwiye kuba ikambi ry'umunezero murakoze cyane bwana Pose tubashimire cyane imva mutima kuba mwatwitabye murakoze cyane kuba mwaduhamagaye namwebwe kuba mwadukurikiranye. This is Flesh TV. We shine to progress.